Yesu nashimwe aravuga nicyo gituma rero ababwira ngo iyi mibabaro y'iki gihe gito iyo nyene ikwiye kutwibagiza umunezero, ikwiye kutwibagiza ya desire ndende Yesu azodutondekesha atujyanye mw'ijuru, azotwerekana mbere ya data wa twese ati uyu ni umugeni nari naragiye gupfa. Azotwerekana mbere ya data wa twese Yesu nashimwe naragiye gupfa. Azotwerekana mbere ya data wa twese ati uyu ni umugeni nari naragiye gupfa.
nashimwe aramubwira ati barya n'abavuye muri ya mibabaro yo mw'isi bagasuzugura ubwabo amaraso y'abamwagazi aba rero ahantu baje ambe nta zuba bazokumva nta nzara nta mibabaro igare yo mw'ijuru haleluya izosanga ihemba hejuru yabo nta tugumba nta dutabara kuko yaciye mu mibabaro Yesu nadutabara kandi nawe nyine Yohana yabonye ngo bari bavuye hehe mu mibabaro Pawulo yabonye niyumvira amena yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranya n'ubwiza tuzoyishura Yesu nashimwe bene data babazwe n'uyu muntu ari hano aho namugaye abantu baje kwihana Yesu nadutabara aha bamumayikiye mu ntebe ngo afite ibindi bintu yunamye yicayeko muri iyi dasi ntazobamo amen n'abantu Yohana yabonye ntazobamo reka mugenzi mwene data ivyo bintu bunzeko bizogufasha iki reka ibi bintu muriko murabyumva aha nyene turashaka kuba tubihanvya bukebuke reka ndagutiza akarorero kamwe ko ngaha mw'isi burya twebwe twakiriye abashitsi ngaha bajya baza mu makanisa n'abandi nabo baba baje bajya bariya amakora dushobora kwakira nagomba kubabwira bashaka gusumba umunezero Yesu nashimwe ivyo ndabivuga ndabizi kiri hariya ubuka kenshi kora kuko ntagitokora resantrale y'ubwiriza hari ubwenge burarahuma siko none hari ukuntu pasitori yakunda kuntembereza avuga yuko ajyanye kurahura ubwenge hanyuma rero kugira ngo